Kwigenekerezo rya gatanu ruhuhuma uko umwaka utashe abarundi barahimbaza umunsi mukuru wahariwe ubumwe bw'abarundi. Ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yatewe ko igikumu mu 1991. Imyaka 32 rero ikaba irangiye abarundi n'abarundi kazi binovora ivyamwa vyamuka kuri ayo masezerano y'ubumwe bwabo. Ni mwiyo ntumbero imbonesha kure y'igihugu yagendeye bamwe mu barongo y'amashirahamwe adaharanira ivyiciro vya politike imbere yo kutubwira ibimenyetso bimwe biranga igihugu kirimo ubumwe n'amahoro baraduha insiguro y'ubumwe bw'abarundi. Twebwe iyo batubariye batubumwe bw'abarundi twebwe turabutahura cyane kuko umuntu acabanza akaraba hari akaraba ingene bitunganijwe kandi ubu turiko turabona yuko abarundi bari hamwe by'ukuri muri make ntawo bideha canke avuge yuko abarundi batari hamwe kuko mu mice yose y'igihugu ubu abarundi bari hamwe haba ku mashure haba mu nzego zitandukanye mu madini mu mashengero ibikorwa bitandukanye ubu abarundi bari hamwe ukabona yuko atagisa tuvuga ngo kiriziziwe n'aba canke abandi rero turavuga tuti kino gihe ubumwe bw'abarundi uko tububona turabona yuko hariho ivyizigiro hariho ibibonekana yuko abarundi bari hamwe. Ubumwe no kuvuga ikintu gihuje abantu barenga babiri bamaze kurenga babiri rero ubumwe butuma abo bantu bumva ko bari kumwe bakagira kubabarana bakagira gufashanya bakagira gukorera ibikorwa hamwe ubumwe n'umugozi w'urukundo hagati y'abantu. Rero ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi yagiyeho kugira ngo abarundi n'abarundikazi tugire ikitugera kugira ngo twumve ko ubumwe bufise ikibanza kininiya mu mibereho y'abantu mu buzima bw'abantu. Gere dutahura ubumwe bw'abarundi tubutahura uko ubwa mbere iryo jambo ryonyene ry'ikirundi ubumwe murumva yuko harimo ikintu rimwe byerekana yuko ari uko abantu bashira hamwe abantu batajyana abantu batarabana ribi kugira ngo bashobore kubana neza bubake igihugu cacu c'u Burundi atawanja wangura. Amasezerano y'ubw'abarundi ingene twe tuyatahura cyane ikintu cyose mu ugitahura uravye ingene iyo cazananye ubanza vuga tuna amasezerano y'ubw'abarundi yazananye gute yaje gute yaraje gufasha iki nico gikuru habanje gushingwa leta y'ubumwe kuko ico gibavuga ngo bamwe barakumiriwe abandi ntibakumiriwe harashingwa leta y'ubumwe niho rero amasezerano y'ubw'abarundi yacajaho. Hari hitariki ihuza abavuka komine buri mwaka ikunda kuba no kuvuga umutware wese akagenda kicarana n'abarundi mbere hakaba ivyo gukuraho zijya ntebe z'amafote bagakuraho n'ibindi bintu ugasanga baragize umusezero barafashe utwatsi ugasanga barasangiye umwumbati ibijumba amateke barasangiye impeke ugwagwa aho rero udatoyemwo umushikiranganje umushinga amateka umurimyi umworozi kandi ugasanga bari hamwe bose bicaye ku nama atamuhutu atamututsi atamutwa ngici cerekana yuko abarundi ubumwe bwabo bwatsimbataye mu gihe abantu bari muri izo nzego bashizeho umunsi uranga amakomine yuko abantu bose baja hamwe batagiye muri bijya bintu byo gusayangana basangirira hamwe. Ibimenyetso byuko hari ubumwe ni mu gihe abantu bababarana abantu bakundana abantu bafashanya abantu biyumvanamwo bataravye ngo naka amezuku naka ni mugufi naka ni muremure naka vaha naka ari mu bwoko akumva yuko umuntu ari kiremwa muntu abwirizwa kuronka agateka kiwe akabaho mu mwidegenzo. Rero ubwo bumwe bubonekera mu nyifato
bubonekera mu bikorwa, bubonekera mu kubabarana abantu ku bandi, bigaca bituma habaho rero kwa kumvikana. Ikimenyamenya cy'uko abantu bumvikana nuko bafashanya, nuko umwe afise ingorane yumva ko uwundi nawe yagize izo ngorane, ageze kurondera imfashanyo uwo muntu akumva ko nawe yabaye nk'umubiri wiwe, hagize igikomanga uwo mubiri wiwe nuko nawe kiba gikomanze ubugingo bwiwe, ubuzima bwiwe. Hari ikindi naco cerekana ubumwe yuko bwatsimbataye. Ejo bundi muri kino gihe twarangiza umwaka twarabonye umukenyezi bwari bwo bwa mbere tubonye hani iwacu umuntu habyara abana batandatu. Yemwe mwarabonye ko ubafashe ya mbere ni umushikiranganje wa mbere. Umushikiranganje wa mbere yaciye ava hasi we wenyene acarishikirayo ubwa mbere, aravuga ati uyu muvyeyi kwiyingabire ikintu tutari bwigere tubona hani wacu, acagira urugendo rwo kumugendera kumuraba, asiga kandi amuhaye ikizotuma abana biwe azobabeshaho neza. Mbere acaratera kamati n'abarundi bandi turabasavye uyu muvyeyi aba bana n'ababarundi, ati rero ati tumuserukeko tumufashe. Ibyo byose ni ibimenyetso. Ikindi naco ugusabiranira kw'abarundi. Ingo ubu ntihakiri ingo ngo niz'abahutu n'abatutsi abatwa abaganwa. Ubu murabona yuko umusore akundanye n'umukobwa ubu ntibakiraba ivy'amoko, ntibakiraba iyo bakomoka. Mbere tubiravye ejo haza bizogora gutandukanya canke kumenya uyu n'umuhutu, uyu n'umututsi, uyu n'umutwa. Erega umuntu atariko arabideha yo ubu bose barangana. Emwe hariho barebare b'amoko atandukanye, hariho bagufi b'amoko atandukanye. Ni kubera iki? Nuko kuntu ko kumenya yuko ukuja hamwe ukubana atari amoko. Rero gusabiranira muri zinongo, guhana abageni, kuja hamwe biratsimbataza ubumwe bwacu twebwe abarundi. Rero twebwe turemeza ko hariho ibimenyetso bikomeye cyane byerekana abarundi ko bari hamwe kandi ubumwe yuko bwatsimbataye, ariko kandi ko twogumizaho no kubutsimbataza cyane. Biravye murabona ko namwe mwaje ngaha kandi atangorane mwagize ngo tube turaganira. Mwabonye yuko abantu bahazindutse amahoro baraja ku buzi, kandi aho duterera amaso hano na hariya mu buzi urabona yuko abantu bakora ari ubwoko bwose, ari abantu bava mu ntara zitandukanye, ibitsina bitandukanye, bose umwe wese mu murimo wiwe akawukora. Kandi turabona ingene no mu yindi minsi atari n'iminsi y'imirimo bashaka, tubona ingene abantu baja mu mamanza bakazimaranira, ego bagatumiranira, bakaja mu mamanza y'ubugeni, amamanza amwe y'umubabaro ari kuja gushingura abantu, kibure kuja kwitaba izindi manza, ugasanga abantu bari kumwe. Ivyo byose rero ni ibimenyetso byerekana yuko abantu bari hamwe, abantu bashize hamwe. Naho twagiye turaca mu bihe byagiye biratugora, ugasanga abantu bashaka gutandukana, bariko barapfa ibi na biriya bifatiye ku moko canke bifatiye ku ntara canke bifatiye ku bindi. Mugabo ahaniniya aya masezerano washaka aturuka ku masezerano amwe yavuye iyarusha, hama nayo nyene agashimikira kugira ngo abantu bashobore kwiyunga. Murabona ko vyagiye biradufasha, kandi turabona yuko vyagize ico bimara, kuko ubuya ubiravye nta muntu ahura n'uwundi ngo amujye ugwara, kibure ngo amutukagure. Ubwa mbere umwe buhari mu gutsimbatara mu gihugu, amahoro yo abasesuye kandi atari amahoro yo guhora, n'amahoro avuye ku mutima, avuye mu gushira gushikira icyo wifuza. Donc ubwo nibwo bumwe mu gihugu. Hanyuma rero ibintu navyo biburanga kandi bibuhagararira, sukuburanga gusa
bimera nk'inkingi mu gihugu kinaka, izo nkingi zitahari ubwo bumwe n'ubundi bari ushobora gusambuka ataho babuhagaze nta n'uwaba ukihari. Icambere ni giki? Ubwa mbere ni ingene abantu bashikira ubutegetsi. Unyi kera yamaze gushikira ubutegetsi yari amakudeta, ubu n'amatora. Mbega ubumwe bw'abarundi bwoba bwari buhari imbere y'ikiringo c'igihumbi kimwe n'amajana 1991? Abo barongoye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike bishura bati twebwe twovuga yuko muri make nk'ivy'ukuri ntituvuga ngo ubumwe bw'abarundi bwatanguye mwajya amasezerano canke twibuke canke ngo tuvuge yuko twaba tumaze imyaka 32 abarundi bari hamwe, kuko ubumwe bw'abarundi bwaramyeho gusa bwagiye burahungabanywa, bwarahungabanishijwe n'abato buhungabanye, kuko harabaye abarongozi babi. Murabizi yuko abarundi bobo mu budasa bwabo n'ubutandukane bwabo baribaniye neza, barahinda ikibiri, barasabiranira, barafashije mu kugira ngo turonke imbibe z'Uburundi, bari hamwe, abarundi bamye bari hamwe. Ariko haca hazamwo abarongozi canke izindi ntwaro zagiye zirahungabanya ubumwe bw'abarundi. Rero turibuka yuko imyaka 32 iheze habaye amasezerano ngo y'ubumwe bw'abarundi, ariko ahanini twebwe muri make ntitwokwemeza ngo dushinge intahe yuko ariho umuntu avuga ko yaronkeye agahembwe canke ko ari icibutso gikomeye cane. Oya, kuko murazi byabaye nyuma, muravye byaciye biba muri 1993, mwarabonye ko ajya amasezerano by'ukuri tutovuga ko yari ayarama, kandi mwarabonye yuko bwa bumwe butabandanije ngo bukomere, harabaye ubwicanyi, harabaye ibintu bikomeye cyane, barasubira kandi muri 1996. Ibyo nivyerekana yuko burya bumwe tugenda hajya kuri kijya cibutso, hajya ivugizo, ntitwokwemeza yuko ariho havukiye ubumwe bw'abarundi by'ukuri muntu abitsimbataze ko abivuge cyane. Oya namba, kuko igihe haba ukwibuka yuko abarundi twirimbuye, umuntu akaja hamwe, abarundi bakajamwe bakavuga bati mbega icagiye kirahungabanya ubumwe bwacu bw'abarundi cyo bari ikihe. Murabona yuko ubu unye abarundi bari hamwe kubera indongozi zabonye yuko igihungabanya ubumwe bwacu bw'abarundi atari amoko, atari abahutu, atari abatutsi, atari abatwa, canke atari intara, atari dini kanaka, atari abava ngaha. Barabona bati burya ntihica erega ubwoko, hica ati n'indongozi mbi. Ubumwe aho hambere imbere y'imyaka 32 ubumwe bw'amasezerano y'ubumwe bw'abarundi agiye hambere aho hari ubumwe. Mbega urazi ingene abantu bagemuriranira, bazi ingene bamariranira imanza, bazi ingene bubaka bataravye ngo naka n'ubwoko. None ntimuzi ko ari imiryango ivanze? None wumva hari ingorane zari zihari, baragabiranira inka, barasangira, baragabiranira amatongo. Ntawovuga ngo n'ubu ntabihari, ariko n'ubu hari habagabirana. Ariko rero ayo masezerano yahagiye kuko hari cari cabaye, babona ko bati reka turabe ko twogira ikigera abarundi bagire ico bisunga kugira ngo turabe ingene twotsimbataza ubwo bumwe. Ubumwe bw'abarundi ni karahara mu ruganda ntibacure. Abarongoye amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike barafise uruhara rukomeye kugira ubumwe bw'abarundi bushishikare gutsimbatara mu gihugu. Twebwe muri make turafise icivugo ca l'unité dans la diversité, ubumwe mu budasa. Uboro twarashize ko akandi ubumwe mu budasa n'iterambere ry'igihugu. Twebwe muri make rero ubu bumwe bwacu mu ruhara rwacu ico dukora muri make
no kubwira abarundi twihereye ko twebwe ubumwe ntitubutsimbataza atabikorwa kuko murabizi neza yuko naharaye inzara havyuka inzigo nukuvuga yuko ubumwe bwacu tubutsimbatarishe ibikorwa vy'iterambere ku buryo umurundi wese akura amaboko mu mpuzu agakoresha yiwe maboko umurundi wese akigaburira ntihagire umurundi inzara yica twebwe dusanzwe tufasha abo bakenyezi cyangwa abantu bahungutse kugira ngo bashobore kwisanga mu gihugu muri bene gihugu aho bashikiye turabafasha kugira ngo babane neza n'abandi mugabo kandi tukanabwira n'abene gihugu kwakira neza abo bantu nka bene wabo b'abarundi n'abarundi kazi rero twebwe uruhara turarubandanya byiza nuko hobandanya haba ukumvikana hakabaho kwakira abo bantu nk'abarundi nka bene wacu bakumva ko bisanga hanyuma hakaba ubumwe budasanzwe mu basangwa no muri abo bantu baba bariko barahunguka ico byerekana nuko uwo muntu yahungutse asanze nk'umusangwa yo kwakirwa neza akakirwa neza akamwereka umwunguhuma n'udahuma kuko iyo minsi aba amaze hanze hariho ibyo asanga byarahindutse akenera kumenya uko byifashe muri icyo gihe umusangwa rero yokumva ko ari byiza ko agiriranira ubumwe n'abo bantu bariko barahunguka akumva ko bashobora gusangira urugendo mu iterambere akumva ko bashobora gusangira urugendo mu gutsimbataza amahoro y'aho baherereye akumva ko basangira urugendo mu bikorwa byose bishobora gutuma aho baherereye habaho habituze haba kumvikana haba gufashanya haba na kwa rukundo sinovuga ngo uruhara ngo twogira ahubwo n'uruhara dufise dusanzwe two turakorerako uko tugira ibyo dukorera ko byose ni kugira ngo n'ukuri habe amahoro kuko turafise mbere n'imigambi bimwe dukora ishimikiye cyane cyane ku byo bita sinzi ko ari ukwiyunga ibyo bita cohesion sociale tugasanga tuko turakorera nga kugira ngo cyane cyane ko twe dukorera ku bakenyezi tugire tuti umukenyezi icyo yoterera uruhara afise kugira ngo mu kibano habe ukunywana ivyo rero turabikorera gose bashaka twari umugambi twari dufise mu ntara ya Gitega mu makomine atandukanye kugira ngo umukenyezi ahari abe umukenyezi aremesha amahoro umukenyezi abonye hari ingorane abe agaseruka akagira icyaterera kugira ngo atature amatati ibintu bitaragera kure kuko murazi yuko ibintu amatati yo hari abantu amatati ntabura mugabo igikuru nuko ayo matati atokomera mugabo abantu bakayatorera inyishu hakiri kare nivyo rero turabikorera ko cyane n'inyigico zose tugenda turatanga yuko abantu bo kumvikana mu miryango kuko urabona imiryango niyo ngira ngo niho ubumwe bwashaka butangurira ibyo byose rero turabikorera ko kugira ngo mu miryango habe ituze kuko ituze rimaze kuboneka mu miryango urumva rikwira igihugu cose twebwe nk'ishira hamwe rihambangarira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira bashikire iterambere twifuza ico dushobora gutera cyane ni inyigisho no gukangurira abarundi ko twe dukangurira abarundi ngo bahinduke tubakangurira kugira bamenye uruhara rw'ico bita cohesion nationale mu gihugu kandi twaba turiko turabikora hari inkingi twavuze ziterambere zigeza guhagarara twaba tuzivuga inkingi 10 tuvuga yuko inkingi ya mbere n'ubumwe bw'abarundi ni cohesion itahari nange dukwikukira nibiki bishobora kugenda umwanya uwari wo wose barundi kazi namwe gwaruka imbazi mu Burundi dishingiye kubumwe turagerageza kugira ngo n'ukuri igihugu ntigisubire kugwa mu isangane ahubwo tugume dutekanye ahubwo tuje ku kivi cyane cyane citerambere n'umukenyezi adasigaye inyuma
twebwe impanuro duha abo baba bagifise agatima ko kuzotosekaza canke ngo batwononere aya mahoro canke ubu bumwe, twebwe turabaha impanuro by'ukuri kandi twebwe turababwira yuko abarundi bo mu 1900 aha nshaka ko bahamenya neza, kandi hakaba n'uwufise agatima akumva yuko mu kugira ngo ashikire kuvyo agomvye canke kuvyumviro vyiwe canke kubamutumye canke kunyungu kanaka z'umugwi aserukira, uwari we wese twebwe turamubwira ko banza agasoma ibihe, bugi ibihe n'iyindi shure biravuga, no kuvuga uyu munsi turi mu 2023, no kubanza kumenya yuko uwo kwiyumvira yuko afise ingendo n'ivyumviro vyo guhungabanya ubumwe bw'abarundi turimo muri kino gihe, abarundi bo mw'uyu mwaka ntahava abitiranya nabo mu 1962, ntiyitiranye abarundi bo mu 2023 abitiranye nabo mu 1972 canke 88 canke muri 93 canke muri 96 canke no mu 2000. Umurundi wo mu 2023 aratandukanye nabo, muti kubera iki? Nta murundi gushika ubu akiroti ntambara, nta murundi numwe yobwira abarundi ko agira abazanire urukiza ahagaze ku moko aya ariyo yose. Shaka uhagare ku butu bwawe nta kibanza bufise, shaka uhagare no ku bututsi bwawe uvuga uti n'ubututsi budateye amazi nta kibanza bugifise, shaka uhagare no ku butwa canke ubugano, shaka uhagare no ku bukuru bwawe no ku cubahiro cawe canke no ku mafaranga yiwawe canke ku curico cyose. Nta murundi yiteguye kuzogushigikira mu kugira ngo uhungabanye ubumwe bwacu witwarije ikintu cyose kitarico. Bwa mbere hoho ubumwe ni igikorwa cy'umuntu, umutima w'umuntu, inyifato y'umuntu ategerezwa kumva ko kugira ubumwe ubanza guhera kuri wewe nyene. Banza ugira ubumwe nawe wenyene, utahure ikibanza ca mugenzi wawe, hari umurundi mwene wanyu, umurundi kazi mwene wanyu, ko afise uburenganzira nk'ubwo ufise. Hanyuma niba wamara gutahura ko ari mwene wanyu ukamuha ikibanza kibereye, nta kibuza yuko muzobana mu mahoro, kuko umaze gutahura uwo mugenzi wawe uzobona yuko ahubwo atari intambamye kuri wewe, ahubwo ukwiye kumugira amahirwe mu bikorwa, amahirwe mu kibano, hanyuma ayo mahirwe niyo duca tuvyaza umusaruro. Abantu boza bararaba ingene ibihe bigenda birahinduka, kuko Uburundi ntibwagumye buri hahandi, niko bwagiye buraca mu ngorane, mugabo hariho ibyiza nibaza yuko ari byinshi. Turavye intambwe tugezeko, turavye n'ingene n'ukuri aba baturongoye babifise mwishaka kugira ngo Uburundi bugumye butekanye, na cyane cyane butekanye, abantu bakijukira cyane cyane kuja ku kivi, kuko nkuko nabivuze abantu bari ku kivi burya bafite ico bakora, bafise ico bafungura, burya nibivyinjyane usanga haniniya bidahuta biboneka. Barundi kazi namwe gwaruka, twese mu Burundi dushingiye